ubushobozi bwo gutsinda ubugunge bw'abamugwaneza ababwakiriye. Haleluya. Umuntu yahawe ubwo bubasha nta kintu na kimwe shetani azomugira ko na gatoya. Ariko rero naho biruko ubwo bubasha burarongerwa. Ubwo bubasha bwira gute? Icyo kintu ukimenye. Ububasha bwaratanzwe mugabo ntabwo sugucakira ngo abantu bose bacakire gusa. Burarongerwa. Twarahawe uburenganzira bwo kuburonka ariko kugira ushobore kuba bufise buraronderwa. Ubwo bushobozi buraronderwa. Ingorane nuko buba atabuhari. Indi ngorane nuko buba butabonwa. Ariko ndagutangariza ubushobozi burahari bwaratanzwe. Igikenewe nuko umuntu wese arondera ubwo bushobozi kandi akaburonka. Ajitukura faya wari nyumbani ngabose mazira manuki kanyuka nyanja Abisirayeli baramuka Imana yacu. Haleluya. Ijambo ni ryari twari dufise ku munsi wa gatanu mbere no kuwa Mungu. Niturarivako ni Luka 10:19. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Bamwe 70 bagarutse. Yesu ashima Imana. 70 bagarutse umwami Imana Yesu Kristo acashima Imana. Amen. Ehe mbahaye ububasha ego bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo cyane nubwo kunesha ubushobozi bwa wa mwasi bwose. Kandi nta kintu kizogira icyo kibagira na gatoya. Amen. Ukomeye amashi umwami Yesu. Tuduze icyubahiro cy'umwami Yesu. Haleluya. Kwa Mungu twari dufise ijambo rivuga ku bushobozi Imana iduhaye. Imana ishimwe cyane. Ubushobozi bwo gutsinda ubugunge bw'abamugwaneza ababwakiriye. Haleluya. Ubushobozi ndabahaye ububasha bwo gutsinda inzoka, guhonyora inzoka na sikoropiya, mbere n'ububasha bwo gutsinda ubugunge bw'abamugwaneza. Icyanyuma mbere umuntu yahawe ubwo bubasha nta kintu na kimwe shetani azomugira ko na gatoya. Iri jambo ryo ryafashije cyane. Nta kintu na kimwe azokugira, nta bushobozi nta na gato. Imana ishimwe. Nta na gato azokuzunganiza ariko ntazokugira. Azogutera imbere ariko ntazokugira. Azotontoma ariko ntazokugira. Mukristo ari mu rugendo abwirwa ngo naho bumva zitontoma ziraziritse. Haleluya. Abahawe ububasha bw'ijuru izo ntare naho zitontoma nagomba ndagutangarize ngo ziraziritse. Ariko rero naho biruko ubwo bubasha burarongerwa. Ubwo bubasha bwira gute? Icyo kintu ukimenye. Ububasha bwaratanzwe mugabo ntibwahawe bose. Ububasha bwaratanzwe mugabo ntabwo sugucakira ngo abantu bose bacakire gusa. Buraronderwa. Kiratahura icyo kintu. Ego. Buraronderwa. Twarahawe uburenganzira bwo kuburonka ariko kugira ushobore kuba bufise buraronderwa. Mani dufashe cyane. Birashoboka ko hari abantu bari hano batabufise kandi bafise uburenganzira bwo kuburonka. Birababaje. Yesu adufashe cyane. Birababaje. Kwicwa n'inzara kandi
iki kintu muracyumva ingorane nuko buba atamuhari indi ngorane nuko buba butabonwa ariko ndagutangariza ubushobozi burahari bwaratanzwe igikenewe nuko umuntu wese arondera ubwo bushobozi kandi akaburonka abantu bishwe no kutamurondera Imana idufashe cyane yego hariya bwaratanzwe burahari gusa hari inzira zo kugira umuntu aburonka buraronderwa cyo cyambe kandi cyakabiri si bose babufishe ntabwo ari bose babufise nahano guhera si bose bafise ubwo bushobozi guhera yahambona abantu benshi cyane kuzunguruka hari ariko si bose babufise kandi birababaje kuba udafite ubushobozi kandi buhari kandi birababaje Yesu adufashe abari hano haleluya yewe birababaje kuba udafite ubushobozi kandi buhari uraronderwa icya gatatu urashobora kuburonka utashoboye kubujera neza ukabutakaza abantu benshi birashoboka ko bagize intambuko yo kuburonka mugabo bagumye bibaza ngo baracyabufise kandi rimwe na rimwe bwaragiye Imana idufashe cyane urashobora kuburonka ukabutakaza ushobora kukugumako cyangwa bikakuvako mugabo abantu bakaguma biremesha ngo baracyabufise kubera iki hari ibintu bakoze by'intambuko ya mbere n'iya kabiri ushobora gukora intambuko zose zisabwa iya mbere kwihana ibyaha byawe ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza iyo ni intambuko ya mbere ituma ubu muryango wuguruka kuronka iki ubushobozi cyangwa ububasha iyo ni intambuko ya mbere nta muntu n'umwe ashobora kuronka ububasha cyangwa ubushobozi atakoze icyo kintu cya mbere haleluya intambuko ya mbere ni ukwihana ibyaha byawe ugahindukira ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza aho urose ububasha bwo kuronka ubushobozi ariko ntuburaheza imyerera iyo watuye ibyaha byawe ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza ugahindukira uca utangura kwigisha inyigisho zigukomeza ziguhindura ukagira intambuko igira kabiri ukabatizwa mu mazi menshi kugira ngo uronke mpemu yera ushobora kuronka mpemu yera utarakora igikorwa cyo kubatizwa mu mazi menshi Yesu adufashe cyane hoya Bibiliya ivuga ngo igihe Yesu yari ku isi yarondeye Yohana kugira ngo amubatize jewe narakurikiranye nsanga ntabwo byari bikenewe cyane yuko Yesu arondera Yohana ngo amubatize ubwa mbere yari umwana w'Imana yaje ava mu ijuru kandi yari Imana ariko ibyo byose yabikora kugira ngo jewe nawe twige ariko wowe yasa n'uko ibintu byose Yesu adufashe cyane arondera Yohana aramubwira ati Yohana nyakeneye kumubatiza Yohana ati notubahuka gute uri umwana w'Imana ahubwo wowe ni wowe mbatiza Yesu amubwira ngo bikunde umbatize kugira ngo shitse ukugororoka kose bisigura ko Yesu atarabatizwa mu mazi menshi yarahagije ukugororoka kose Yesu adufashe cyane Bibiliya ivuga ngo Yohana yumvise yuko yohava intambamyi yo kubatizwa kwa Yesu akamubera intambamyi yo kubatizwa mu mazi menshi ngo aca yemera kumubatiza hari imibatizo ishika itatu Bibiliya ivuga cyangwa abantu babatiza umubatizo wa mbere tubona ishobora no kurenga ariko imibatizo abantu babatizwa hari umubatizo umwe wo mu mazi menshi hakaba n'undi mubatizo wo
kuza sinkwiye no gufundurura utuyonga cyangwa utugozi two ku birato rwiwe kubera aje batiza mu mazi ariko wowe niyaza azobatiza mu muriro. Yari karavuga umubatizo wa mpemu yera. Yesu niyaza bazobatiza abantu muri mpemu yera. Igihe kimwe abigishwa ba Yesu bugaraniye Yerusalemu ngo bariko barasenga maze ngo mpemu yera bazako umwe wese ku mutwe ngo habonekaho ibirimi by'umuriro. Yesu adufashe cyane. Bari bujujwe mpemu yera. Imana nishimwe cyane. Uwo ni umubatizo wo mu muriro. Naho hariho abaciye bawufata ukundi bahora bacana hanyuma bacanye umuriro umuntu akawutambuka akaca bavuga ko babatijwe. Abo barabatiza gutyo barahari. Babatizwa ngo mu muriro bakawusimba bakaba batijwe mu muriro. Hakaba rero n'umubatizo wa mpemu yera wari wo mu muriro n'umubatizo wo mu mazi menshi. Yesu sinza kuvuga imibatizo y'abandi mvuga uwo Bibiliya ivuga. Ishwe mu mazi menshi. Yohana yari yabitinye kumubatiza kubera icyubahiro yari afise. Yaba byari bikenewe ko abatirizwa iruhande cyangwa hirya no hino yari kucaza akavuga ati gumaho ndakubatiriza huri. Ariko Yesu Bibiliya ivuga ngo acaragenda mu mazi. Yesu aja hehe? Mu mazi. Aribikwa mu mazi. Amaze kwibikwa na cyacubahiro ciwe na bwa bumana bwiwe na biga Yohana yamutigira byose yibitswe mu mazi. Bibiliya ngo ijuru ricari ruguruka ko kanya ngo mpemu yera caraza aza mu ishusho y'inuma acamugwako acarakonfirima ngo uyu ni wa mwana wanje nkunda kandi akampimbara. Iyo ntahe yashinzwe mu gihe yemeye kubatizwa. Haleluya. Abatijwe niho haciye haba intahe. Haleluya. Imana igushoboze nawe uronke intahe ya mpemu yera igushingire ngo uyu niwe mwana wanje nkunda kandi akampimbara. Haleluya. Niko ndavuga ibisabwa kugira ngo uronke ubwo bushobozi. Yesu amaze kuronka mpemu yera ntibyahereye yaragiye kwigisha yaravuze ubutumwa yarakoze ibindi byose ariko Bibiliya ivuga ngo yirikwa yigisha ku mugoroba ngo akacaduka ku musozi akarara arasenga ariko ararondera ubundi bushobozi. Ijambo ntibaryumvise neza. Haleluya. Ubushobozi buraronderwa. Imana idufashe. Amen. Ubushobozi burarindwa buracungwa burazigamwa. Iyo burose ntubuzigame burapfa. Ubushobozi burose ntuburinde burahera. Hari abantu baburose nagira ngo n'abakoresha ibitangaza n'ibimenyetso. Pawulo yarabivuze ngo mwatanguye muri mpemu ngo none musozeye mu by'umubiri. Yo Imana idufashe cyane. Batanguye buzuye ubushobozi bwa mpemu yera kubera batarinze ubushobozi bwabo, batarinze ingabire yabo, batarinze agakiza kabo, batashishikaye kurondera kugira ngo baronke ubushobozi busumbirije kuba ubushobozi. Reka ndakubwire mpemu yera arashobora kuba igicuga canke mpemu yera arashobora kuzura. Wavuga ati mpemu yera aba igicuga gute canke yuzura gute? Ibyaha byiwe ako kanya arashobora kuronka ijwi rya mpemu yera rica ryinjira muri we ritangura kumurinda mu gice cya mbere. Hacaza amajwi abiri. Urihana ugafata ingingo ugahinduka ukavuka ubwa kabiri ijwi muri wewe rikaca riza rikurinda. Ni hahandi rero utangura kumva uri kuragwana n'intambara. Hari amajwi abiri. Ijwi rimwe rikubwira ngo kora icyaha irindi ngo ya ntugikore. Iryo rikubwira ngo kora ni rya Shetani. Irikubwira ngo reka ni rya mpemu yera. Kandi kuva umunsi watuye ugafata ingingo igiguci iryo jwi ucuriho
urarigumanye. Iryo jwi rero iyo udashishikaye kwenyegeza ufuka gusenga Imana, urondera mu nyonga zayo, urondera ijambo ry'Imana, rirabaho riri febre, rirabaho rifise intege nke, ikakubwira ngo ntugikore, irindi jwi ngo kora kora kora, hanyuma ukaneshwa ugakora. Kubera iki? Ryaragize intege nke. Ryari riri kugira ngo oya ntukore, ryaragize iki? Intege nke. Ariko iyo ufashe ingingo ugakizwa ukihana, umaze kwihana ukaronka iryojwe, hanyuma ugafata umwanya muremure wo kugumusenga winginga Imana, ugati Imana hari ahandi ntaragera, saha gusa Mana ndagomba n'ahandi kuhangeza, ngeza mu bushobozi bwo kugororoka, ndagomba kubana nawe no gukorana nawe, ugurura ijuru mbona ubwiza bwo mu ijuru, reka ijambo ryawe ribe muri jewe rikwiriye. Aho mpemu yera asa n'ubyibuha, aradoha agakura, kamere gasohoka, abadayimoni bagatsindwa, shetani gatsindwa. Naho itsindwa ntijya kure, abadayimoni baguma hafi yawe, baguma bakoshe, mugabo mpemu yera acabyibuha muri wewe, acatangura kwamba ivyama. Rero sanga bireza umunezero, sanga bireza amasengesho, sanga bireza amashimwe, sanga bireza imbabazi, sanga bireza gukorera Imana, sanga bireza kumaze gusunikira mu gukora igikorwa ciza cyo kugororoka. Ico zica zidudubiza muri wewe. Iyo uhagaritse amasengesho, ingabire za mpemu yera ziranyoha, kamere abadayimoni nabo bakaca bashirwa hejuru. Yesu adufashe cyane. Amen. Hari umuntu ariko arumva icyo ndiko ndavuga? Nico gituma abantu bakitwa, bamwe bakabatizwa mu mazi menshi, bakitwa amazina, bakaca bibaza ngo barahejeje, ukabona barabatijwe, mugabo ku wundi wa Mungu kurikira cyangwa indwi zibiri ukabona kwegana na maraya. Nta kintu yamenye, nta kintu yakiriye, ntiyagumye agira ubushakashatsi bwo kurondera mu nyonga z'Umwami Imana. Kwakira Yesu ni kimwe, ukuri imbere ngo urondere ubushobozi nabwo buzokuzigama n'iyindi ntambuko. Sinzi ko hari umuntu ariko aranyumva. Haleluya, haleluya, haleluya. Bibiliya ubarama havuga ngo abarongorwa na mpemu w'Imana nibo bana. Kugira umuntu arongorwa na mpemu yera rero, ubwa mbere ukora cya gikorwa cya mbere cyo kwihana. Umaze kwihana ukakira Yesu nk'Umwami n'Umukiza, ucurondera mu nyonga z'Umwami Imana, uko bwije uko bugorovye, ukumva ukwiye kugumana n'Imana. Kugira urondera amafaranga, kugira urondera amashuri, kugira urondera akazi, kugira urondera gutera imbere, niko waba uri kurarondera kugendana n'Imana, kubana n'Imana no kuzura ubushobozi bwa mpemu yera. N'ibintu bibiri bitagazwa kubana, kuba uri mu mubiri ugahura no muri mpemu yera, wirirwa muri mpemu yera ugume mu mubiri kandi ugume no muri mpemu yera. Iki kintu ntimwacumbise neza. Haleluya. Turi mu mubiri ushaka ibyo mu isi, ariko kandi ibi byo mu isi turabikeneye. Niwafata umwanya muremure mu gushaka iby'isi, uzoca utakaza iby'impemu. Bisaba umere nk'umunzani. Umunzani ari umunzani cyangwa ikiro usanga gifise ibintu bireha. Utarashyira ku ikintu usanga ari nk'ibintu kimwe ikindi aha. Ibintu gutya bireha. Iyo usize ku ikintu kimwe kiraduga ikindi kikaguma. Nivyo? Muri twebwe harimo mpemuye, muri twebwe harimo umubiri, harimo na mpemuye, hariho kamere, hariho umubiri wacu kigihe uzinga icyaha, gifise kamere yo gukora ibyaha na kamere yo gukorera Imana. N'ibintu bireha bingana ukureba. Niwagaburira umubiri cyane, ukawuhata amafiriti, ukawuhata ubugari, ukawuhata icyayi, ukawuhata ibintu byose, ibihe byose, umwanya uwo ari wo, kuva ku wa mbere, ku wa kabiri, indwi ya kabiri, indwi ya gatatu, ukwezi, amezi atatu, amezi ane, amezi atanu, aho no kuvuga ngo uzoba uriko uragaburira iki gihe uzinga icy'inyuma, kizovyibuha sha. Kandi kimaze kuvyibuha ntikizoguma ngaho. Iyo kivyibushe kivyubuha na kamere y'umubiri. Iki kintu ntiwacumbise neza. Kivyibushe kivyubuha na kamere y'iki? Aha. Ya kamere y'umubiri ciza rero, tutangura
Yesu agufashe cyane. Ariko hari umuntu abyumva, siniko ndababuza kugaburira umubiri, nanjye ndawugaburira, ariko umenye yuko ari ibintu bibana ukwiye kubigaburira byose. Haleluya, Imana ishimwe. Aho rero kamere y'umubiri izokiduga, ishavu, inzigo, ivyamwa by'umubiri byo mw'isi bica biduga. Bwabwibone kudakorera Imana. Uyu usonye hariya mu Bikorinto usanga hari ivyamwa bya mpemu yera n'ivyamwa by'umubiri, ishari, inzigo, ubwibone, kurandamuka n'ibindi bikomoka ku vyamwa by'umubiri. Yesu agufashe cyane. Igihe rero igihe cyose ugaburi iryo shari n'izo ngabire zica ziduga zikadomina, mpemu yera acaja hariya agaceceka, akanuma, aguma yongorera n'akatwi gatoya, umenga nta bushobozi afise. Mugabo aguma akubwira ati ariko ukwiye gusenga, none nk'ubu wopfa woja hehe, ariko ukwiye gukorera Imana naho biruhuka. Baraguhenze, uyu mubiri uraguhenze, uwo mwanya uwo mubiri n'uwakanya gato. Hari igihe bazana indirimbo hariya yo muri kantike ya 77 ivuga ngo umubiri uguhenda utembanwa n'umuvo uriyutagaruka reka kujanajana mugenzi ngeso zawe zimurikira abandi bose. Yesu agomba nuko mugumako bamitirikangure uhunge nupfe. Yesu no